banguze kubera ubufana kwa kundi ekipe yo mu Rwanda yajenga ikiramfata ngo match yejo uri kuraraba ubona izo imeze gute nibaza ikigi aya mazina ubona ari ngaha ayo nibonye bazotsinda twe dushaka dutsinde bitanu ariyo na nindi n'igitsindo cha Caleb. Kwa kesho tungependa kuambia mashabiki wote atakayebaki nyumbani jua franga 10,000. Franga 10,000 sio pesa nyingi kama unapenda timu ya taifa ya Burundi au kama unapenda nchi yako kwenye moyo wako. Nataka niambie kitu tutachofanya kesho Intamba zikifunga goli ya 5 utafanya nini? Hiyo event itaonyesha nitafanya kitu chenye hapa tokea mafanzi wa kuwie hawajawahi kukifanya cha Saido NTIBAZONKIZA. Mubisanzwe en fait sinoguhisha nsubiyemo n'ubugira gatatu nsubiyemo mu bahungu bacu bakina umupira wa football mu gihugu cyacu n'umuhungu nkunda cyane namukinyi na numwe ntankura kwandika jewe manangura Saido NTIBAZONKIZA ko n'umwana nareze. Uvuze ko Saido ari wamureze mu bihugu kanzu je nabo bona aba babiri tuba tuzi je na match turaba waruzi ko jewe kuva match y'Intamba mu rugamba sindabona ngo iminota 5 ya match je numva igitsindo ndi muri stade ndiko ndazunguruka gusa ndavuga Intamba tupa Intamba mu rugamba oye hatutaki 0 tunataka 5 nuko urumva uyavuze 3 5 ni bitsindo nakavuga 3 amanota nk'ubejo dufise experience yo kuzomera abakinyi ba Centrafrique bakinjira gusa zoba tuko turavuga bumva induru tubavuga uko urumva yuko ni ibintu tumaze kugira repetition n'ibindi muzobona kandi nkashimira nyakuba Reverier icyo avuga aragishikako navuga yendi ngo amacica no waravuga kigashikira kubera yavuze 10 million iyo 10 million ni umufuko wiwe ariko ari ama entreprise. Hello Burundian fans, ndabara mkuje mwese nibaza ko meze neza aho muri jewe ni Ozira koza hano ndi mu bwiza nibaza ko mwitwa ejo ku musi hari imatch y'u Burundi na RCA ami République Centrafricaine, right? Intamba murugamba rezo kineze zohora n'umugwi ico gihugu. Rero aha nagize chance yo kuba ndi kumwe na le fan umufan ari heje abandi bafana bose Intamba murugamba n'abandi barabona gakora bacapa ko amazina y'abakinyi makarisa mwanjo kunja ule kule makanjo tusalimie watu basi tusalimie watu kopo abafana b'Intamba yambo uyu ni makarisa ni bazaka abantu umuntu utazi Intamba mu rugamba umuntu akurikirana Intamba mu rugamba umuntu akurikirana match z'u Burundi aramuzi makarisa uko star sana andi star kubera kwa kundi nkundi gihugu nawe uragikunda ariko urugamba nejo ilifo tuko turitegura ngaha kandi nibaza yuko insinzi ni kashi nshanda kuba ikintu cyame cyatumye menyekana cyane niki icyambere cyatumye menyekana ndabishimira kubera imbere twarasara twagenda gufana abantu nibaduha valeur ariko turashimiye nyakubawa ex maire de la ville ivyo yakoze avuga nta kuntu umuntu aba mu gisagara cyanje kandi agenda gufana sindamushikana mu gikombe cya Afrika hajya niwe aciye yifata ku mafaranga yavuga reka agenda kuyihe nk'umuntu nama mbona ufana igihugu aho kigiye mu gikombe cya Afrika reka ndakwitangire nanje ubashike mu gikombe cya Afrika hajya nyene niyo bace bamenya yuko abafana tushobora gushika kure niyo mpamvu twaciye ngiye mu gikombe cya Afrika aho niyo izina ryaciye riduka n'igihe cyatumye menyekana ni kubera sindi umufana ho ngaha gusa ndi umufana international kubera agenda hembwa je simba ngamba mu Rwanda ekipe yanje niyo mu Rwanda je nzanga nk'abakinyi uko babera hino ba Saido baza je nza mvuye mu Rwanda gufana igihugu urumva yuko nza nk'umuprofessionnel urumva ivyo byose ni ibintu bituma menyekana ariko hari ikintu cyatumye na maire de la ville akumenya amenya kuri umufana international niki ni ikintu yabonye icyambere yavuze ujya mufana ni wa mufana nama numva ngo numufana afanira mu Rwanda baramubwira yego uyu mufana kuva 2013 afise equipe yo mu Rwanda yamuguze banguze kubera ubufana
kwa kundi ekipe yo mu Rwanda yajenga ikiramfata ngo sajenza imisi yose avuga uyu mufana kwa serukira igihugu mu mahanga na kuntu nawe no umuyitika ajabuka agenda mu gikombe cya Afrika. Ivyo byose urumva yuko yaguma nkurikira. Misi iyo habaye match y'u Burundi canke intamba haba hariho abafana b'intamba nkuko bako barisiga usanga buzuye barabarangira ahantu hose ari bubone ubarongoye. Jesse Jenda waronge jenda umufana nkuko haba Saido akaba yo reverie hariyo nituraro hariyo president hariyo n'umufana jenda umufana mukuru nka professionnel gusa sigura kuri umukuru w'abafana. Okay, ndi umukuru w'abafana ibijanye no gufanira hanze y'igihugu. Abantu nibo barondeye. Abana n'abavandimwe banje kubera bajeje kwisiga irangi tukazunguruka stade. Niyo mpamvu nanje uko mumenyere kunda bisura nashimye yuko iyi match yejo nanje isura yanje ibe yasizwe irangi kwa tuba tuzunguruka hamwe. Match yejo uri kuraraba ubona imeze gute? Nibaza ikigi aya mazina ubona ari ngaha. Saido NTIBAZONKIZA, Mohamed Amisi, afise igitsindo nawe nyene. Hama Jonathan igitsindo intamba. Nibonye bazotsinda. Twe dushaka dutsinde 5. Hariyo na nindi n'igitsindo cya Caleb. Kandi ndazi ko Caleb azotsinda 2. Kora niwe azoba ari imbere haje. Amapasi ya Saido. Bisigura ko aburi kuriza cyane ni Saido na hamwe na Caleb. Bana abo nizera cyane jewe ku nsinzi yejo sinokubesha ni Caleb, Saido, Cedric Amisi. Gatubanze baza wanye nabo ko yisiga amarangi turakugarukako. Aujo Kirundi Johnny ni mtu wa East Africa mtu wa East Africa manake ni? Manake mtu wa East Africa ngusema Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda na Kenya. Nishawahi kufika. Ushafika wapi unatudanganya? Mimi nishawahi kufika Nairobi, nishafika Dar es Salaam. Sasa kwa nini umejishapa yako tu Nduwarugira Nduwarugira mimi ni mchezaji napendaga sana, ni mchezaji nimeanza naye tokea ligi ya Lidike hapa mpaka kisa toka hapa kaenda Mozambique, akaenda Portugal na hivyo Portugal mpaka leo tuko pamoja, ni mchezaji wangu namkubali sana. Sasa match itakuwa kesho, utakuwa kuna fani nini? Match itakuwa kesho. Kwanza ningependa kuambia mashabiki wote wa Burundi, wa kaka kwa wadada, njoeni tushabikie timu ya taifa. Timu ya taifa ni sisi, ni mweye na ni wale na viongozi, inabidi tuwape motisha kubwa sana timu ya taifa ya Burundi. Inafikira kuna saa inafikira na intamba murugamba zinafungwa. Unamshikilia gaji kifungwa? Mimi timu ya taifa ya Burundi kifungwa naweza nikaona kama sio maajabu. Juu pako matimu ya taifa kama Brazil unakutana yanapigwa kwenye kombe la dunia goli 7, goli 8. Lakini kwa timu yangu ya taifa ya Burundi, timu ya taifa ya Burundi naikubali sana, ina wachezaji wazuri, ina wateknisie. Yaani timu iko vizuri sana. Tunamwomba Mungu tu na nguvu za mashabiki na viongozi wa nchi watupe nguvu, waipe nguvu timu ya taifa. Najua timu ya taifa itafanya vizuri na pointi 3 tuko nazo. Makaita sasa kama ni pointi 5. Ni goli 5 pointi 3. Kama gisi Makalistere amesema, kwanza naweza kumpa pongezi Makalistere kama vile ambasadere wetu wa wafana hapa Burundi. Makalistere anafani kule Kigali lakini anatupenda sana, na kwenye shughuli zote za timu ya taifa Makalistere tunakuwa tuko pamoja, anatuonesha upendo. Tungempenda Mungu amzidishie awe na moyo wa hivyo wa kupenda timu ya taifa ya Burundi na kupenda mashabiki wa timu ya taifa ya Burundi. Tunamshukuru Mungu kwa kesho. Tungependa kuambia mashabiki wote atakayebaki nyumbani jua franga 10,000. Franga 10,000 sio pesa nyingi kama unapenda timu ya taifa ya Burundi au kama unapenda nchi yako kwenye moyo wako. Unaona sisi tulichukua juhudi ya kujipaka hivi, sio mtu wowote ule anaweza kujipaka rangi hivi akubali kupita mjini eti watanicheka, lakini wakikucheka juu ya timu ya taifa unakuwa upotezi, unakuwa unaongeza. Tungependa kuambia viongozi wote wa timu ya taifa kama Giswa alivyosema kuipa nguvu timu ya taifa. Tungependa kuambia wasiona sawa hata wafanzi na wenyewe wa timu ya taifa wanawapa motisho kama maji yanatosha.
tunapenda kuiombea timu yetu ya taifa ya Burundi kufunga goli 3. Na hizo bao 3 mimi kivyangu kwanza ningependa kupendelea mchezaji wangu Nduwarugira Christophe Watazira Lucho afanye goli zake hata 2 na Saido afunge 1. Na Cedric 1 zinakuwa goli 4. Makalisteri anasema 5, mimi napunguza tu 1. Inakuwa 4. Kwa hiyo natoa 1 lakini. Si 1 mpatie Caleb basi. Makalisteri anasema 5. Haya basi hiyo 1 basi ya mwisho naimpa Bonfils Caleb, mchezaji mzuri, technicien, anajua mpira. Timu ya taifa yote naweza nikasema hata paje Almanya haiwezi katutisha sisi. Burundi tuko sawa. Ni wakali sana. Tungependa kuwaombea kwanza hata mwe watangazaji wa habari. Ni kazi kubwa mnaifanya. Mungu anawapa juhudi, mnakuja hapa kutafuta sisi kama vile wafanzi wa timu ya taifa. Mwenyezi Mungu anjewazidishia na mwe kuwapa kazi yenu njema na mzidi juhudi zenu za kila siku kuzifanya. Tunashukuru sana. Atakale sasa nikuulize kesho ya mwisho. Nataka niambie kitu tutachofanya kesho Intamba zikifunga goli ya 5 utafanya nini? Mimi kama mimi kwa siku ya kesho nilikuwa nataka nijenge kitu kama historia hapa kwenye nchi ya Burundi. Juu mimi mara nyingi nasema sitangoja kuvua nguo. Kiboko kitu chenye nitafanya hata huko ukubwani watatuitisha kuona kitu chetu tulifanya, kitu kizuri sana. Nataka utuambie. Akajede tafanya kesho. Wanakuambia hivi, Mkiswahili wanakuambia hivi, kutoa siri yako unakuwa kwa mjinga. Lakini uende tu kwenye tere uoneshe evre. Hiyo evre nitaionesha. Nitafanya kitu chenye hapa tokea mafanzi wa kuwie hawajawahi kukifanya. Lakini kwa juu nitakuwa nimevalia bendera ya Burundi, lakini itakuwa ni bere. Kwa chini nitakuwa nimevalia zile zile za majeshi wanavaliaga. Ndio nitakuwa nimevalia, lakini itakuwa na yenyewe ni timu ya taifa ya Burundi chini. Itakuwa ni kitu chenye hakijawayaga kuwa hapa mwafano wa Burundi. Kwanza kingine ingekuwa napenda kuwapongeza hao wafana wa Intamba fans. Hii Intamba fans kabisa ni kitu cha kuipa motisha, kuipa juhudi, kupata masponsor mazuri juu wajendeleze. Ni wafana wenye wanajitolea sana. Sisi peke hapa tuko hapa ni Intamba fans. Nikitizama huko nyuma mpaka Intamba fans. Burundi Intamba fans Hii shirika la Intamba fans tuanza tukasema kwa leo limeeneza miaka 5, tuko tunajiandaa polepole. Wanakuambia hivi, kawia ufike, ipo siku tutafika. Kama Asmani alituwakilisha huko Misri, tumependa kwanza hicho kitu tumekifurahia sana kuona Asmani ametuwakilisha huko Misri na Mauritania. Ni kitu kizuri sana amefanya, ni juhudi nyingi sana alifanya bwana Asmani. Mungu kweli amzidishie, ampe rehema na amzidishie kwenye kazi zake. Juu Intamba fans tulikuwa ni Intamba fans hapa Bujumbura, lakini kwa hivi sasa tunakuwa tunaenda Egypt kwenye kane, tunaenda Maroc kwenye kae. Hicho ni kitu kizuri. Intamba fans tuko tunaenda polepole. Tulianza watu 4, leo tuko na watu 74. Tushafanya kitu kizuri kabisa. Sasa nimuulize na ndugu yako hapa. Msogelee. Jina lake Saido Zina ni Kiswahili cha Kirundi. Kirundi Wari Murundi. Kweli kiwa cyapse ko Saido? Ego icyambere na mbere ndabashimiriye mwebwe abajournaliste mwagize urugendo rurerure kugira mudushikiraho turi mu bikorwa turimo bya preparation yo mu nserukiragihugu iwacu. Icyo ni cyambere ndabashimiye ko. Ikibazo nacumbaze umbagije cha Saido NTIBAZONKIZA. Mu bisanzwe en fait sinoguhisha subiyemo n'ubugira gatatu subiyemo. Mu bahungu bacu bakina umupira wa football mu gihugu cyacu n'umungu nkunda cyane kandi hama yitaho cyane. Nicyo gituma bamubona buri munsi. Niko mu bafana b'Intamba MURUGAMBA Intamba fans namukinyi na numwe ntangura kwandika jewe manangura Saido NTIBAZONKIZA ko n'umwana nareze ndamukuriye mu myaka no muri championnat yacu nga je mfise imyaka myinshi. Makarister manager wacu arabizi je natangiye n'imbere yiwe mugabo byose bikora imigisha y'uhoraho kandi je ndamushimirako intambwe agezeho
ni nziza cyane. Uvuze ko Saido ari wamureze mu bihugu. Bo okay Saido sikuvuga ati namureze ko muvyeyi wiwe. Oya numwana yatanguye football mbona yatanguye muri academy mu Buyenzi agikina atabotine yambaye mu maguru. Asumana arabizi twari kumwe nawe ni vyinshi tuzi tubivuze cyane ni birebire. Mugabo turiko duca mu majambo make kuvana no kuntu turi mu bintu vya preparation y'match yejo. Ego ejo wabona ko unambaza si ibitsindo bingahe? Okay kuri jewe icyambere insinzi ni cash mu barundi bose b'igihugu cyacu. Insinzi ni cash ndayisubiyemo. Je mu bwizere bw'iwanje n'ubworaho n'Imana iri hagati y'abarundi bose b'igihugu cyacu. Dufise 3 points na 3B. 3 points na 3B. Ego. Uri umufana cyane w'intamba? Cyenda umufana cyane w'intamba kuva imyaka myinshi kuva kwa Idibakari Baudouin kocha Ndindi kuva muri kane ya Coupe d'Afrique Junior twari kumwe kandi nabantu twama twegerana cyane no gukora muri bo nari mu bantu bakora n'abakinyi cyane. Ku munsi waje wa match ama activity yawe uzatangura gute? Kutangura ngene kwigaragaza ngene nk'umufana w'intamba? Okay Intamba fans kwanza cyambere na mbere nshimiye kwanza manager wacu arashise ahamagaye Asmani wenyine arafise ibintu yatwemereye ni vyiza cyane kandi ashimye nano turi aradushikiriye kugira duteze muri morale ariko araduwa. Wararyohewe cyane gose ndafise umunezero utariho. Ejo mbwira ikintu wozokora ejo nimwatsinda ni ntamwe nzatsinda. Bon en fait jewe muzina nitwa Bizimana Ernest alias Kayua ndi mvukira yo mu Bwiza. Asmani ni mvukira yo mu Bwiza turazinanye muri Intamba fans turi benshi mugabo mu rwego tugeze mu rwego rurerure. Ukuntu twatanguye abantu babigaya mugabo tugeze kuri twebwe abafana b'Intamba fans nitwe tubizi. Ikindi nshimiye ko kwanza muri iyo question ndiko ndaganirira ko nshimiye president wa federation nyakubahwa referee ndamushimiye cyane ku kintu yashitse ko abarundi bose baraye bakimenya mu maradio yose y'igihugu cyacu. Yaravuze ijambo ry'iteka rituma n'abakinyi bacu bo mu nserukiragihugu baronga motivation yo gushiramwe ingufu n'ishaka kugira turonge 3 points. Ndagushimira Ernest. Ego Makarita narudia kwako. Chani kukutane huko. Huyu na basiga amarangi. Achana yini muulize. Unipita amarangi. Ibi bintu byo kubasiga bitangiye ryari? Ibi bintu byo kubasiga ndamaze imyaka imgana nka 3. Ndabasiga kubera buri gihe uko haje match ya Gabo twarasize kandi vyagenze neza. Veni muyinga hari twarasize abantu bose n'abafana turabasiga bose. Afisa amashese? Turabasiga ebana hacaraza twarabonye ntitwatsinzwe muga vyagenze neza cyane. Umaze gusiga abantu bangaye umunsi? Ntasize n'umunsi wa Maroc igihe Maroc yadutsinda honyene. Udasinze cyatsinda. Kera gihe twaratsinzwe kabisa muga ejo bundi narasubiriye ndasiga kandi vyagenze neza amagora. Ejo rero turisiko tuzotsinda. Ejo kawaida tutafunga. Ibitsindo bingahe? Ibitsindo 5 kuri kimwe. Yego. Okay, kuva ngo ndo bamaze gusiga abantu bangahe? Kuva mu gatondo ndamaze gusiga benshi abana babashije kuba boshikira mwebwe abanyamakuru mukazanana. Nibo hose ari amakanzu y'abantu nkiriko ndatera amadrapo nandika ko Intamba fans Burundi. Benshi baracaza n'abandi baracandondera baraza. None ibi bikora nk'umufan canke baraguhemba? Jewe ndabikora nk'umufani gusa iyo bibaye ngombwa hari abangurira agacupa kuko je simba shago bampembega ibintu vyinshi bashaka gusamfane Intamba yiwanje Intamba mu rugamba umutima wo gukunda Intamba cyane gose ndagurirangi nkavuga n'abana n'abapendeje ku munsi wa match kandi nta mahera bamwe. Okay. Nanje ejo uzonsiga ngahaye. Nzogushira ko sa uzoshaka wambure n'agapira. Ushaka wambure n'agapira wansige. Magari tunazisikiaje? Nukuri ndaryoye cyane. Urazi uyu muntu aritangira kubera irangi ahayigura amafaranga tumuha nasa hekora tumuha Abafana ariko cyo turabirangi uko ayigura tukavuga kubera guma ronka morale kubera imbere ni heza reka tumuhe motivation ya refreshissement kubera agume adusiga ariko aritangira igihugu. Bo baza kugusiga iki wewe? Okay jewe
ni nkuko mwamvumbuye je n'ubwa mbere benshi mumenyere kumbona mu maso ariko nobabwira yuko ejo ni systeme izoba yiyisa muri stade kandi muvuge eske nazoba ndi muri stade nzorondera amakariste ujya niwe canke siwe kandi couleur uko nzoba nisize uzovuga uyu muntu eske n'umufana avuye ariko kubera abantu benshi bazoba bamenyere kubera ijwi kwa kunizunguruka kumotiva abantu bazomenya ko ari jewe ariko preparation twayitanguye nibaza amezi abiri abaririmba kuri ari abantu baririmba niyo bambara zijya makanzu je nabo ubona aba babiri tuba tuzi je na match turaba waruzi ko jewe kuva match y'intamba mu rugamba sindabona ngo iminota 5 ya match je numva igitsindo ndi muri stade ndiko ndazunguruka gusa ndabibonera muri telefone match yarangiye ariko iminota 90 mandi kuzunguruka stade gusa none nibituma utagihegwa na match itari kurayira je ndaryoherwa mbonye abantu baguma bafise motiza kwa je ngenda mvuga inamba tupa inamba mu rugamba oye hatutaki 0 tunataka 5 nuko urumva uyavuze 3 5 ni bitsindo nakavuga 3 amanota urumva yuko kwa kunda abantu ngenda ndabamotiva muri tribune na pourtour urumva yuko baguma bafise morale yo gufasha abakinyi kwera twebwe turumukinyi wa 12 sa experience mfise ndayikura hanze ca ndayizana mu gihugu nk'ubejo dufise experience yo kuzomera abakinyi ba Centrafrique bakinjira gusa zoba tuko turavuga bumva induru bavuga uko urumva yuko ni ibintu tumaze kugira repetition n'ibindi muzobona nejo shaka tubwire kibazo nabaje abandi nitwatsinze ivyo bitanu muko muravuga uzomeze gute kuri jewe dutsinze sinokubesha dutsinze bitanu sinokubesha sinduhira ubusa kubera n'amafaranga aca yinjira ngaha ujya mukinyi ariko arakina abazi yuko natwe turi mu kazi ni telefone gusa mwakoze limikashi eko cash canke konti baca barungika urumva yuko dukorana kandi nkashimira nyakuba Reverie icyo avuga aragishikako navuga yendi ngo amacica no waravuga kigashikira kubera yavuze 10 million iyo 10 million ni umufuko wiwe ariko ariyo ama entreprise mamusumba style ayandi ma entreprise acashira amafaranga urumva ajya amafaranga baronga abakinyi natwino nutangare nifitiye akaduga après match ya Maroc ni pari ifiti makarisi nukuri sinzo kwima ariko nzi yuko nzoronka amafaranga kandi nzokwishima kubera umukinyi aronse aca hari abantu kandi hafi y'abakinyi cyane nabahaye bakinyi mwumvikana cyane kurusha abandi je ni bose ni nkuko umukinyi wese yinjiye mu intamba mu rugamba bamuselektione nukura cha umugenzi kwera jewe abazi yuko ujyana umufana ba hafi y'abakinyi narakinye umupira imbere yo kuba umufana je nakinye umupira Saido ari muri 3e ari muri kade abarabizi je ndi muri 3e division je ari muri 3e division Saido ari muri kade urumva yuko ni kwa kundi naretse kwera amashuri urumva yuko acavuga uyu nawe ari umufana yigeze gukina ivyo agira arabizi kandi nanje kubana n'abantu nivyo bintu nta mukinyi ova hariya gukinira amafaranga ashike ngaha abure no kuma yifana no urumva yuko ni chaîne alimentaire tuba turi proche cyane n'abakinyi niki rero wabwira abarundi badakunda kuza kuraba umupira badakunda umupira nyine bafata nk'ibintu ngene biri aho bisanzwe badashigikira cyane ntaba nko kumwe mu bikora jewe ozi wari umunyamakuru je ndi umufana wewe tuvuge basi umuririmbyi cyangwa umukinyi agiye kudiraga umukobwa baramwemera cyane ariko imbere je sindaba professionnel ubumvise wokora iki umufana yacavuga sindaguha umwanya umufana n'umusazi ariko fili ya Messi nabifatiye umwanya bakamenya yuko je membwa je navuye ngenda banguze je ku kwezi ndahembwa sinokubesha je prime ndayironga inzu ni ubuntu ndi mu Rwanda je sindi inzu nuzi ubuzima bwo mu Rwanda je sindi inzu sinzi guteka njya buffet les premiers jusqu'à les 30 urumva yuko mbeshejwe n'ubufana asa bujya bufana n'ubusazi cyanke n'ubuzima asa hari umukobwa je no draga nibishoboka kwa kundi yatahuye yuko oferi ameziri ko ngenda ndabikora kumbe n'ubusazi bw'ubufana bubeshejwe muntu
sa wobona umbonye uku wo kwimvira ko ndumufana ariko umbonye nisize irangi wa musazi urumva yuko nihisha ubuzima bwanje. Abantu basigaye kunda kubona mu barabara hari abantu babisize amarangi. Kunda kubera ndumwe mu barundi bose maze kugugwa mu gihugu ngenda mu mahanga kandi bakamenya yuko uyu muntu abeshejwe n'ubufana. Nubona ko mvyibushe. Je sinzi guteka ariko n'ubufana. Nk'ubu ndazi ko inyama saa sita mu kanya saa saba fungura inyama ariko ari unda ifungura ibiharage ndabishimiye Imana kubera amayingabirano aba ubona ngaha irangi ndazi ko ari amafaranga baza kuronka kubera bisize irangi. Nuko tubeshejwe n'ubufana kandi ubufana ni nkuko umuntu akora muri leta nanje nico kimwe cyane nka je irata umukinya kina nga muri première division nashikira umushahara ibyo warubizi je membwa amanyarwanda kandi n'abakinyi batatu no bashyira ahantu hamwe ino muga ntuhembwa aha nditangira igihugu je nza ngaha kwitike yanje nashika ngaha induru yanje kubera gukunda igihugu ariko match irangiye ubu tuvugana le 12 champions izo bigarutse mu Rwanda kubera corona indege singena n'amaguru jewe cyangwa imodoka oya aeroport urumva yuko natanguye baziyeho hasi ariko ubu kandi n'imbere ari abakinyi twize muri 3e primaire Marie Kazadi nibagiye mu gikombe cya Afrika nibakizwe kimeze ariko je umufana nzi gikombe cya Afrika numva ko Imana itanga mu nzira zose byo ndabishimira Imana. Ego ku munsi w'ejo nibaza kuza ari fire umunsi w'ejo natanga umunezero no munsi ahubwo Imana iri kumwe natwe kimwe gusa no babwira umurundi wese azoritike ngo agiye kurorera sindamukeneye muri stade ejo irivuga ijambo tugiye gukoresha no gufana ariyo kurorera no gufana na nyakuba Reverie azoba yambaye costume kwanza ndazi yuko yafashe urugendo agenda muri Tanzania guhamba nyakuba Magufuli ariko umuntu wese azoba ari muri VIP cyangwa muri VIP cyangwa muri tribune cyangwa muri pourtour avuga ngo naje kurorera jeni tuzoba turi kumwe shaka umuntu wese azuza muri stade afise imbaho zibiri cyangwa amabuye yerekane yuko aje gufana iminota 90 kubera dufashanye urugendo dufashanye umukino n'abakinyi bari mu ndani ndazi yuko insinzi ni kashi insinzi turayifise turi kumwe byose birashoboka. Anyway neza nakunda abafana b'intamba jewe anyway je nibaza ko abantu bari hanze y'igihugu bazoshaka gukurikira bazoshaka gufana intamba bose kwanza nibagiye reka nshimire ishyirahamwe Volcano urazi yuko tuba tugenda muri stade n'amaguru abafana tugenda uko ariko ndashimiye Volcano ko yitanga tuvorazi ko tuva hajya ahanyere mu gisagara tukagenda kwakira kuri Nonara Beach abakinyi tukagira cortege barareka ayo masayo ya Volcano gukora barayiduha ku buntu urumva yuko nitworeka gushimira Volcano idua imodoka itugirisha cortege gushika muri stade tugashimira abantu bitanze bose kora nushobora gufana utanywe amazi wogwara kanseri hasa turashimye abantu bose bitanze bakadufasha imfashanyo y'amazi amashiramwe nka Kwavi cyangwa iki ariko notangura kuri honorable Abega abantu bakuru baradufasha twebwe kora bazi agaciro k'abafana twe turitanga ariko dukeneye ikintu nk'amazi cyangwa ingoma za kijambere nkuko turarondera ingoma za kijambere izi nizo tugomba tureki tugomba tugende muri escalier yindi za ngoma mubona muri iburayi cyangwa zivuga zikavuzwa nibaza ko ku mezi make muzo mubona zitangwira nga dushika tuzifise honorable Abega turamushimiye ku ntererano yaduhaye ikindi turashimiye umufana wa Vitaro yitwa Machadi nawe yitanze akaduha karto 5 z'amazi turashimiye nkuko nawe ozi uvyumvireho Ami Pro umunyamakuru wa Buja FM yaduhaye amakarto y'amazi n'imbara 4 cyangwa 5 urumva yuko namwe mukunda umupira turashimiye nyakuba Reverie kwanza federation tanguye kutwitaho n'ingendo hirya na ejo tuzaba tugenda abafana atari jewe nyene tugenda hanze duherekeza intamba mu rugamba turashimiye federation uko itareka kutwitangira mu nzira zose turashimiye
nani novuga papa wacu president yitwa Jikire Mwami kuri isavuye ngani mwamubonye n'umuntu akunda abakinyi akunda umupira mu mwanya muto ariyo intererano za gutanga y'amazi turashimiye abantu bose bitanze naho nabibagiye Jado Giti ujadura muzi nawe yaduhaye amakinji ya 5 litres mesh nimba ari amacupa ngaya ya 5 litres atandatu urumva yuko yanererano y'amazi kora amazi nuko ariko arazamwe n'abajene bakabatankuza barabitaho nawe uzindazi ko ushobora kuvuga mvuye ngaha ndabaye karto zibiri z'amazi tukashimira iwanyu mwese abariko baragitanga bose nukuri turi kumwe kandi Imana igume bahezagira ivyo mukora ndazi ko Imana iza kubahembera ngaha ku isi no mwijuru kandi nawe murakoze uko mugenda mutubaza ibibazo bigenda bishika kure abantu bakamenya ibibazo byacu ndazi imbere ni heza turi kumwe vyose inamba tupa Inamba fans oye! Inamba fans oye! Hatutaki 0. Tunataka 5. Hatutaki 0. Tunataka pointi 3. Tayari bye bye muri kani. Bye bye muri kani. Anyway kandi abashimye cyane kunguvumwe kuntu mwitanga kugira mushoye kumenyekanisha igihugu no gushigikira intamba zacu. Nukuri mwaje nabubashe kwera mu mwanya nganda za kwamburisha. Tunaganibaza ko abantu bose baraketse bari ngaba mu Burundi ejo ndabakeneye muri stade. Mwese kandi uzombona azombwira ati nayije kubera ko nabonye ikiganiro makuranye na makarista sisa inamba tupa oye trafike chini inamba hejuru kandi muri kandi yeah anyway kandi abashimye cyane bazi ko mwagiye n'ikiganiro cyacu makarista dosubira inyuma ya match turyohewe tuko turi muri morale tutajyama bye bye à très bientôt Siren Vibes TV.